yoba ari wewe waje niwe batubwiye azovugana n'abandi oya je rero ukuntu ibintu byanje biteye nta bandi bigera babaho bariho nta ejo habaho ibintu byo urugo rwose rufise temperature kandi temperature muri iyi minsi irakenewe kwe irakenewe muri iyi minsi Ikirere. ikirere cyahumaye byabaye nabi klima imeze nabi ariko je navuze ku magara y'iwanje ubushuhe bukwafekta ku magara imbeho apana ubushuhe mon dieu ariko turi ku bushuhe ya yes sure I think I'm sure basi zia foto zavuga iki yari mu proposinga okay abanza kunsiguza ndamusigurira byinshi hama mu nyuma nyine ndamudraga nkuko bisanzwe aramudraza naye akasema yes ikintu namubonye ko ari naco duhuriye ko arakunda kwiga ntigera aruha kwiga mbona numva ubuntu yagiye muri ubu utuntu nyene dutandukanye sinzi muganga avuga ati okay sawa nanje urumva ugasanga nanje ico kiramfata This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello once again, hello everyone everywhere you are. Hope you are doing well guys. Natwe ibintu nubuki ibintu n'umunangi turahashima uwahabaye ino ni Fresh TV 257 nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God Dr. of Love aka Diko. Ni ikiganiro ngiye gukora nicaranye n'umuhungu yitwa Emi nonyene ndakimuturemwe mu basore bariko barakora amateka binjiramwe neza muri movie industry iyo ndabandi numvise bacengeye no kwita cinematographic ngongwiki Ewa mutipe Muzega bwana murabona ngo muno bintu bya cinematographic numva karanu nkengeje nyene n'ukuntu ibintu bya cinematographic ibintu bya musical ibandanirize kandi muziye no cuva ati muri no musical birati oya tabwo nakoze musical kaze cyane ya kandi abantu nawe wazi niho yarari uyu niho waruri ntiwumviza hano wavuze cinematographic ariko ni bon uko biri kose yari yaharashe yari yaharashe ya umuntu aba yahumvise tu n'ubundi nahashonye no ni nuko biza okay so nizo wamaze kubabona kabisa for the first time nakiriye Iradukunda Libat aka Nsoro the hero aka the fighter man n'utundi tuntu kisha bagenda bamwongerera ko byose burya ngo umuntu agenda bihabwa bivanye n'ibikogwa niho n'amazina y'ubuhizi agenda azira ruhande ziwe hari the one of the beautiful queen we ever have in this industry yitwa Wise la Besto. Mumeze neza n'ubwa mbere numva wihanukira muri iyo intro aho kantu ndaza ku nibahiza gufilma ndaza kugakata tugakora kagira sonera uvuga ka osene nahingize ubwo nahinze ubwo ati mana ya ndateyibuye kwikomine kano kanya umwuzukuru wa Adam Adam ngo niwe ngo bakimuzanira Eva ngo yaravuze izo nganzo ngo yari ikoze kuyiniwe kamu nawe wazibiza wa ujya mugabo ngo niwe yabizanye ibintu byo mu nganzo ya romance yawe yo muri movie inganzo ni bitwita ni imvugo yo gutaka imitoma imvugo yo gutaka ni imvugo yo gutaka ako kandi burya amaze kuyibona nk'ikintu iyo utaka umenga ntabwiza buba buhari kubera uba ugomba gushira ko amakompliment canke niho gushira ko valeur ajoute valeur ajoute ariko uramutse ngoye nk'umuvinyu ukongera ukawutaka ko waruryoshe kandi usanzwe uryoshe hari ico byoba bitwara uba waborewe yakwe ekare nkwereke nyene hano batanga ke come on harakantu basi ntacyo kikureko ariko wahize ibintu uri kutugira n'ibiki koko umusore wacu asaye ashaka guhake diko nta kantu ubona nakabonye reka bikore reka ndakagukora meze neza navuye muhira nitegura uriziyo
uri siyo none kucibwira ikintu kiza karotushe waiza kandi ayawe mwari ahandi hantu n'inyuma ya kamera wabyemera wapi ntabyo kwemera mba nibaza naje inyuma ya kamera navyo nabigira oya mba nibaza ndavyo uburyo muba mumeze umuntu akibaraba gusa uburyo mufitingana iki ati kumbure aba yanse imbere ya kamera ati muri ahandi n'ibitari ivyo n'ahataraho yohema oya ivyo nivyo baho kubera ko je nkunda kuri bose babireba kuri bose babireba kubera kuri bambone saba ko bose babibona kugira ngo bitaza gutanga iyindi shusho kabisa so mumeze neza Nsoro we nta misi myinshi irahera ndamwakiriye sinza kubigaruka ko cyane nyuma yo navuga gutegura ese yimanukira nkuko bisanzwe yigira ahantu aritekerereza musa wari umaze iminsi nyuma yaho twarakubuza ese uca kuryama umva ahubwo nyukije filime maze iminsi iriko ndaraba burya sinari bwarabe filime ya Nowa rero sasa ukuntu ibintu byagenze Nowa uwo muri Bibiliya ariko Imana yaramukubise akantu k'akajeti ramubwira ngira nkora akantu yubaka ubwato kandi burya ntibware n'ubwato wapi cari ikintu gishobora kujamwo abantu bose mugabo kiri navuga ngo kiri protege kwa kiri protege kitaza guhura nizo ntuzi genre amazi atinjira amazi ataza kwinjira okay eba nahita yiterera mu ico kintu no isegenyiraza no wayibereye iyo hejuru twe natwe isegenya iyo rije twubaka ubwato bwa Nowa saje wakumvise ako kantu avuze yawe mugabo ejo bundi amede yaraje avati burya rero Nsoro ni umunyabwenge kandi niwe yumva ibyaba ari karavuga nk'akantu abashizemo urumva aravuga ki yavuze niko yavuze ni amede yabivuze aherutse ngaho avuga ati Nsoro amajambo yaba ari karavuga ashiramo ubwenge bwishi kugira unavyumve nawe bisaba ubura umunyabwenge bende wararengeje imvuga ahubwo bende niyo umunyabwenge umva atagiye urakodera nawe akadekode n'umuntu mubi ariko tuje amede ndamwemera tu kabisa wow so novuga ngo mba ndyohewe cyane iyo nakiriye abantu nka mwebwe anyway muabereye ukuntu harimo n'utuntu ko kujanisha ukuntu turimo bamfashe muri screen barabibona diko nuko mutariko muramuraba inyuma ya kamera muri ubaye yajanishije neza n'umuntu reka nabyo ubona harimo akantu ka black reka iby'imyambaro basi tubireke hari ukuntu muberanye ukuntu nta muntu arabibabwira yabaye of course ayango turaberanye no kubariza ese ninde watinyuka ngambwire tutaberanye waiza kwinjira mu karere yinjira ahubwo shaka umusazi ko kera nigeze kumva ngo ukeneye gukora collab kino nico gitse kuwana jenzorira imbere ayike ndiri fise ubwo zuba uko ishobora kucaza ukunda waize muha gakora yigeze kumbwira burya Nsoro ibintu rirazi ngo sugukina muvi gusa no kuririmba arabizi mugara bati ndindiriye umuntu runaka azoza ntazazoza nana okay and we gonna make collaboration yo bari wewe waje niwe batubwiye azovugana n'abandi oya rero ukuntu ibintu byanje biteye nta bandi bigera babaho bariho nta ejo habaho ibintu byo urugo rwose rufise ngusabye korabo imbere y'igihugu oya rero korabu ubwo canke mugire rero kandi tuzoririmba indirimbo y'igihugu canke mutampurenci muri indirimbo y'independence nanze ngo dukubita nk'aka remix ka temperature eka temperature muri iyi minsi irakenewe kwe irakenewe ikirere cyahumanye byabaye nabi klima imeze nabi kandi ikaba imeze na neza shaje kuri pariage biramira nayo kubera simpema neza jewe hariko arabya irya klima amasinezi bivuze ko umwe mu bafana b'ubushuhe bashobora kuvuga narajijwe sinkunda ubushuhe bwinshi ke bugabane donc hagati na hagati umufana
aba ari umuntu akunda ubushuhe kandi gukunda ubushuhe buriya nawe uza gusanga ushushe nibyo urinze uba mu bushuhe bugaragarira mu gushuha kwawe nawe oya donc bivana sinzi ko muri ko murabitwara ariko je navuze ku magara y'iwanje ubushuhe bukwafekta ku magara imbeho apana ubushuhe monji akatiri ko bushuhe oya ahubwo Nsoro tubwire wavuga ngo ku ruhande rumwe sorry we move Nsoro mugani uraho ngo we move atitiho gasimbe wasa no kuvuga ngo ku ruhande rumwe ngo buraryoshe ku rundi ruhande bikabiha nijyari biba biryoshe kuko we yasa n'uvuga kote y'uburyo ubushohe mubangamira ukamenga ni no imbeho ukamenga ni bibi uzi mani ko twebwe burya abantu tutagira ibintu dukunda iyo ubushuhe buje duhiga makimatizeri iyo ubukanye buje ngo turabangamira niyo imvura iguye Bob Marley nawe yavuze ngo mfise ubwoba iyo abantu bavuze ko bankunda kuko abantu nabuze ikintu bakunda baravuga ngo imvura barayikunda yagwa bakayinyegeza bavuga ngo ubushuhe ngo barabukunda bwaza bakabugwanya rero ijambo gukunda ku muntu mba numva riteye ubwoba ako kantu ariko niko urumva tout excès mauvais donc iyo imbeho ibaye nyinshi nimbi kandi niyo ubushuhe bubaye bwinshi buzana amayashu ibintu by'amayashu ya vraiment bigakura ko ikintu cyitwa makeup I don't know jewe ko banzi vraiment abantu banzi barazikunda naturel nta bintu by'ama makeup naka makeup haje hora ugira makeup ndayishira ko nko mu artiste ngene iyo bibaye ngombwa ariko inzara kuruva wapi inzara zazindi bahari abantu bazikura bashobora kuraba zarazanje zini nizige nyene zisanzwe niyo ndazishizemo nukurumva donc tegeza kuzishira ariko mu buzima busanzwe sindabikunda so ibyo bintu nawe ugomba kuba bikunda ibintu by'inzara oya ahubwo abantu bari naturel ahubwo arazifise kuko ugiye kuraba mu bantu baba kuzungurusa kenshi inzara nk'iz'abakobwa ibintu bina first nje ndakunda ibintu naturel ndakunda ibintu biri naturel kuko urumva yega nivyo biba ari ivyo kuko yibonye umuntu afise makeup ega nto wamubonye imvura iragwa gusa ugahita ni nko guhurira n'umuntu muri boîte hari abantu ngo byagiye biba ko bana hageze mu gitondo ukiruka maraye muri dancing wabona ati no muntu she's the queen ukebavati ni bujana dirutse no kuvuga ibintu biri naturel ubundi ibintu biri naturel nivyo biba ari byo je afite I'm touched with the natural beauty beauty naturel iba ari bien biri hayene uretse gusa ko hari igihe bikenerwa ko tudushira akantu kugira ngo maybe bitewe n'ivyo turimo ariko I'm the fan of nature ugikunda ivyo bintu bikunda ku bintu canke no ku bantu n'ubundi urabikunda cyane ku bantu cyane ku bantu cyane ku bantu kuko ku bintu bisa hari ibintu bidasaba nyine ko biba biri naturel byo bifitanye isano no kuba uri kumwe na Wise no musi nk'umuntu ari naturel oya actually appreciating a look here appreciating that the way she looks as an artist yari karakora music ko je nageze kumwarira mu misi mikenya y'inyuma nageze kumubwira nti wowe urantangaza kubera ko mu buzima busanzwe uri very natural ariko iyo hageze muri music cyangwa bindi bintu come on Nicki Minaj she's like a crazy aba yahinduye so yambonye ndi muri shooting by the way that's why yaciye avuga okay so mwanizere ko atamyotsi ibigukikije ko ari uguhindura ugasanga umuntu yahinduye ararengeje urugero no umva kameme ntushobora kuririmba ngo donc karimba for example uri bad girl cyangwa uri ugacuririmba wambaye imvutano cyangwa ugacuririmba wambaye igikwembe no n'ibintu bidasa ntushobora gukina filime witwa ngo uri umubosi ugacukira mu modoka z'amamarika mwamwe okay ugomba kuvaria ugomba kumakinga sure yuko nyene uri kusa n'ababosi uri umukene apana kuca wambara ibagi hari ibintu bidasa donc rero mbashatse gusanisha ibyo ndiko ndavuga n'ibyo ndiko ndakinga you get it yeah I got you if you don't get it ask a question ndana kibajije ngize amahirwe adasanzwe kubaronka nyuma y'intunduro y'amajambo yagiye arahaca
nyuma y'amafoto abiri canke atatu yari yasohotse aravuga ati bano bantu rero nubwo batokurirwa baravuga amafoto yabo ubwayo avuga amajambo arenze 1000. Wumvise mwayahesha rimwe muri ryo ako mbwiye ko ni foto ivuga cyangwa usanga izo foto nyene ni diko yaremye ayo majambo oya abajournaliste baravuga ngo numvise abantu bavuga okay ayo majwi wumva n'amajwi ari kavugira muri wewe kandi iyo foto yashikiriye nk'ubugira 10. Nabonye ku ma page ahantu henshi ikira tradinga ivyo nibisanzwe yakubwiye ya mu majambo 1000 mu majambo 1000 ifoto of course ishobora kuvuga rimwe muri ryo yavuga ngo bano bantu bari mu rukundo waraba n'uburyo muba mwaje look ihari agaclimate kaba gahari ugasoma maka what goes along. Reka nabwira ikintu diko cyambere na mbere ni wabona umuntu nka wise cyangwa umuntu nka Nsoro yifotoje ifoto naho yo yifotoza agafata selfie isanzwe iyo foto itegerezwa gutrendinga utegerezwa kubona amapaje arenga 10 yayipostinze ibyo nibisanzwe ifoto yifotoje nyene ari nziza ari mbi barayipostinga rero ivyo rero umva nibisanzwe ariko Nsoro ntabwo ubona ishira mu kibanza c'undi muntu atari wewe nta kandi kantu ubonamwo ka romance school actually buri abantu bo babona ivyo abantu bashatse kubereka sivyo no kuja kudekoda ibintu ni foto gifoto nti interest gifoto ni igere mbwira ibintu no ifoto ntivuga ibintu kwa rero n'abantu bashaka gufata ifoto bakayifotora biraho yes I think I'm sure basi zia foto zavuga iki bon ifoto irashobora kuvuga mugabo urumva ivuga byinshi rero abantu biyumviriye kimwe muri ivyo I don't know ahubwo mwe mwibaza ko ari kubera iki bahagaze kuri ico kimwe mu gihe hasigaye ibindi majana 999. Okay ni kubera ko mu mpamvu igihumbi zihari zo kwifotoza ifoto iyo umuhungu n'umukobwa bifotoza nico iyo umugabo n'umugore bifotoza nico nuko umuntu aza kubona iyo foto cyambere ntiyumvira ko ari brother and sister yumvira ahubwo ko ari umugabo n'umugore canke ibiki urumva nico kintu cyambere kiza mu mutwe diko nawe urabizi urumva rero ivyo barafise hazo yo kuvyiyumvira ariko bivuze yuko nk'umuntu yaba yariyumvire ati bana abantu bari mu rukundo yaribeshe inshuro 99 kwijana yaribeshe inshuro kwijana yaribeshe kuko turankana ubwo yaba uwo muntu nawe ubyohereje ko ninde yibeshe gusumba uwundi ndetse mudakondana ntimamwankana okay turankana noko mwankaniye nga muhisemo bivamo reka bazico ndagisimbe sinokora iryo kosa mu mpano Imana yampaye n'ingabirano harimo guhuza abantu gusumba kubatandukana aho uretse kwicibana uretse kwicibana ifoto nivyo kubera ko nkumbure tuba turi aba public figures zirashobora kuvugisha abantu n'ababikoresha guca ariko twe ntabwo twanabispostinze by the way ntabwo ari twebwe twazipostinze nta n'umwe muri twebwe yarazifise ahubwo maybe abandi bantu bari bazifise mu ruhande twe tutazironka nibo sanga barazikunze tubabateka tuzisohore maybe bazihuje n'ibihe industry yari irimo ariko izo foto kandi twe nazo tuzi ko ntazo twapostinze mwifata nk'uko mutazizi kuba mwazibonye namwe mu bandi abandi bazipostinze njyewe amakuru utazobona kuri account yanje canke kuri social media zanje ayo makuru siyoma abara makuru mpimbana none muri wafoto muri foto yiwe itari kuri account yiwe iyo foto sijewe kandi rakumva diko ubwo rero nari jenyene kandi ukomeza guhabwa inyisho wa mugabo bukewe nari jenyene nari fotozanye umuhungu ni atari wahiza zo hava ko na kino kiganiro gikoze wenyene kandi babona uwundi mu igice gisigaye kubera ijwi ryanje ryo nyene iratuma bifata favor so wise ni ndahagarara cyane kuri wewe nubwo n'umusaza nawe nyene twari dufite byinshi tumubaza ariko hano hanze bari bakumenyereye nk'umuntu ari muri music bamenyereye cyane bakumenyereye wazi impamvu ntage kubishira bimwe muri kahise no kubera ko nibaza ko usa n'umuntu ashobora kuba hari ibintu bimwe matangiye guhindura kuno munsi kuko bonana na Nsoro n'umuntu tuzi imbere n'inyuma ubuhumekero ubuzima bwe hafi ya bose ni ikintu citwa movie
muri kumwe muriko murabonekana ahantu henshi hashoboka mwa kino gihe ca vuba woba wamaze kwinjira muri kino gisata ca movie canke se ni bwa bucuti muriko murakwepa mufitanye gutuma unamuherekeza n'ahandi hantu henshi? First of all, nta gisata ca movie, nta gisata c'umuziki, nta gisata c'iki, byose ni art. C'est ça l'essentiel pour moi. Hama uyu guhura nawe icambere na mbere twategerezwa guhura kuko turi mwisi imwe, sivyo? Ikindi naco chaka we are meant to meet. Ariko ubu muntu kandi kahantu ndiko mwategerezwa guhura, twabwiza guhura kubera muri mwisi imwe. Nk'ubu umuntu ari muri Zaire, nk'ubu umuntu ari muri Zaire, oya reka tubisiguru. Nk'ubu umuntu ari muri Zaire, uwundi ari nka Michigan, barazinanye bose. Ariko turafise ikintu kiduhuza, nk'ubu bavuze okay, kuba Imana yovuga ati aba artiste bose ni bamwe mishatsi, twese twoyimwa kubera iki we are artists. Aho n'uwari kuri kamera n'uwari kuri kamera inyuma yokura ku mushatsi muga heureusement ko bitoba kubera jego barajya bari ku Nsoro ntibasubira kumwicara iruhande uri gipara kuri ordinaire imyaka nahimoshejera kuri ya wari uri kurasigura ati turi muri mwisi imwe nimba nabitowe neza nibaza gushaka kuvuga ino monde entertainment turi muri art. Okay, muri art ya muba murahuye guco gusa twahuje na art hama twongera duhuzwa n'akazi ako kazi rero ariko navuga ngo kuko na art na kazi ariko ari akandi kazi kari navuga ko kari special. Ubu kuri jewe kari special no kuvuga ni bijanye na Burundi Films Academy nivyo vyaduhuje rero urumva ni rijya ni novuga gute ni kintu kiri hajya iyo ikintu gihari kiragira de poste avuga ati okay uyu ajejwe gukubura ajejwe utondeka abanyeshuri ajejwe ibiso jewe nanje nabaye hajya nka manager rero urumva narati iryo teka. Ubu ni uri manager wa BFA? Ndiwe urumva hama yabigize yagikurishije ibintu bya uvuze BFA ya New Burundi Film Academy. Burundi nawe okay yavye utegereye anayenze karika kusha za sirenge zihura okay rero nico caduhuje bon bara abasanzwe bayirongoye kuvuga ati donc kuko twumvise Burundi Films Academy nabwo twumva Nsoro canke nabwo twumva Ribati twumva abandi bantu benshi bahaciye canke n'ubu bariyo kuko nabo barafise kuvuga ijambo akavuga ati ibi bimeze uko kuko turafise aba partenaires turafise donc si umuntu umwe nk'uko benshi bavyiyumvira. Burundi Films Academy s'il vous plaît ni shure si shure comme ni centre ya formation urumva si Ribati kuko abaye Ribati nivyo kunda kiragora ariko still Ribati nibaza ko ari we mutwe w'ico kintu bon niwe yazanye iciyumviro hama rero urumva barakugomwe canke niwe wafashe mbere wavuga ati ndabona ko nshobora gutanga intererano ku bintu muri nshaka kumenya hagati y'amwe babiri ninde yatangiye kwa approach barateye intambwe muta ahantu ndahaza ni hose cyane jewe mu buzima ukuntu ibintu biba bitunganije je nemera ko je ntashoboye everything nemera ko ntashoboye buri kimwe nemera ko ntihagije ndafise potentiel yanje ariko hariho na handi shobora kubona ati I'm not able to hold ibi bintu reason why je tumenya twamenyanye for as artists turaganira so za gusanga dufise ama experience atandukanye nza kubona hari ikintu ndushije nkuko nawe hari ico yabonye muri jewe ndavuga ati what if cyari mu proposinga abanza kunsiguza ndamusigurira byinshi mu nyuma nyine ndamudraga nkuko bisanzwe aramudraza naye akasema yes professional wese tugeze abantu kukanguka je numvise uri kuravuga mu kazi uko byagenze yarakanzwe n'akantu ka drag okay naragerageje kumuha motivation y'impamvu akenewemwo so turabihuriza ko then she said yes and now she's the manager of the academy. Why is rero umuntu amuravye igihagararo
cyane cyane ku myaka kuko byanka byakunda bugira ikintu cyitwa maturity mu bintu ni ikintu kinini cyane iyo kimatanye n'ubumenyi ho bikabyara ikindi kintu kinini mu kumuhitamwo canke ukabona yuko abikwiriye kumanaging ikintu nka kijya kiremereye ubwo nta bishobisho byaba byaragiye mu gabwana Nsoro je nta nubwo nigira nkoresha ibishobisho mu kazi oya ibishobisho mu kazi ntibibaho je n'abantu kenshi dukunda gukorana turashaka ko turatera inkuru hanze twacirinze mugace twize mu kazi usanga nahindutse so nta bintu by'ama emotions byagomba kubamwo kuko ni ikintu kinini nya wanashaka ndabivuge kuko ikintu kirimo abantu barenga ijana kwino ncuro n'abandi bagomba kuza ico kiba ari ikintu udagomba gukora uhubutse cyangwa ugire ibyananutse kandi ntabwo nita ku myaka nita ku bushobozi jewe ikintu nk'agaciro cyane ni CV y'umuntu ibyo ashoboye gukora kandi nkanaha n'agaciro la jeunesse inguvu kubanguka ku umuntu abangutse ku umuntu afise mind updated ihura na logique y'ivyo ndimo ibyo biba bihagije wise rero yoba afise ubumenyi bungana gute yeah of course mumbabarire murafise umunzani bumwemerera kumanaging ikintu kiremereye nka Burundi Film Academy. Okay. Niwe agomba kubyisha bungana gute wanjye bo sinzi niba tubihuriza ko nkuko bivuze birasaba ubumenyi kuvuga ngo ni kubera ngo ndusha abandi canke ki no ahubwo nuko ego hari ivyo ndusha abandi uko kurumva donc yari n'akazi sivyo akazi rekaza karonderwa na benshi amakagatora hama ikindi naco jewe tuzokorana ko cyane urumva tuzokora boha tuzofashanya sinje oya nukugira ngo dufashanye hama mwese azana icyumviro hama ivyo tudashoboye natwe tuvyige ya kuko je ndizerera mu kwiga cyane kuko kwiga nibiti igihe kandi kwiga ntibihera kandi ni everything akantu nagakunze yakambwiye nkuko nahise numva wow kuko actually burya gutera imbere gutambuka ufite ushaka gutera imbere ko uratambuka oya kugira utambuke rero bigusaba kumenya ugiye kumenya ugiye nawe urumva ko ari kumenya ikintu cyo kumenya kiguma kigaruka mu buzima bw'umuntu cyane iyo turiko turakora ibintu by'ama projet navuga ngo giterambere naco gituma rero ako kantu karamotivye she always likes to learn nanje nkunda kulearninga kandi arafise ubumenyi mu bintu bijanye na marketing ibintu bijanye na economy kuvuga ngo ku bintu bijanye no kungura cyane no guteza imbere ico gisata mu buryo buri economically amasoko ku branding ibintu guhiga ama financement donc arafise cette experience nanje ntayo mfise cyane so she's novuga ngo ni asset ikintu mu bintu bikeneye kugira ngo ishobore moving forward ndibuka ejo bundi kuri graduation ya iyi second promotion muri mwariko muraha impapuro zerekana ubumenyi bwabo basa nabo bicaka ariko bamera nk'abatinye kubivuga baravuga bati uno wise uravye uwo menga aje gusubira mu kibanza c'undi muntu yoba yarahahoze ukamenga nta nubwo aje nka manager ahubwo aje nk'undi muntu yahaciye yarameze nk'umuyobozi bihuriye ntaho bihuriye nanabisobanuye ntaho bihuriye cyane kubera ko iyo academy ni societe ni kigo kiciyubaka kikeneye ingufu nyinshi n'amatara menshi kuri iyo mpamvu rero abo barigeze kuba bahari bafise ibyo bari bajejwe n'ibyo bakoze ariko ntabwo tukiri mwabiriye twe tuko turevuriwa ibindi bintu kuko wanashaka nubwo baza nubwo abo bandi babaye bagihari n'uyu yari kuza ko afise izindi potential abandi batari bafise afise potential je nafise ni nkuko nejo igihe twagiye mu bindi tukabona hariho uwundi muntu dukeneye ashoboye ibyo twe tudashoboye nk'ubu twe turakeneye umuntu IT agomba kudukorera ibintu bijanye byose na maintenance nk'uwo mu IT arakenewe in future icyo nizokora akaza ari kara managing department ya IT cyo gituma rero twebwe
ntawe usubirira uwundi Okay. dayo no kwisi nta muntu asubirira uwundi nta muntu asubirira uwundi warakavuze ejo bundi ati umuntu aba ari umwe pe ntushobora kuronka uwundi azameze kwa kundi Oya. yoja munsi cyangwa akanamusumbya mugabo aguma ari umwe wenyine afise akantu kihariye so nta cyo gusubiriza rero cabaye so akabazo kandi rero numva menga nabatumbereza kwa manager kuko nibaze ko ibintu yatangiye no kubifata mu minwe neza na neza uno munsi muri BFA mutegura iki muriko murakora iki nihe migambi mushize imbere mugiye kurangura umugambi n'umwe umugambi no kungurana ubumenyi abantu bakaba professionnel abantu bakamenya ico bashaka donc ku buryo umukinyi wa film ahari aba ari umuntu yubashwe aba ari wa muntu afise ubwenge n'imamya bushobozi of course hama rero ico dutegekanya ubu turi muri tuko turandika hari inscription rero tuzokugurura umwaka donc nuvuga gute no mwaka canke no kwezi ni promotion ni promotion okay promotion ya gatatu abari no mwaka bafite umwaka wanyu nyene ubu umwaka wanyu burya bivanye n'ibintu umuntu arimo si buri gihe umwaka buryo uhera mu kwa mbere urumva rero tunabatumirira baze kwiyandikisha kuko dusigaje iminsi mike vraiment abantu bibanza biriko biruzura promotion ni ya gatatu igiye kwiga ariko haraba ama inscription turaza kubereka les détails muri comment turaza kuyipina gucishira so tuzotangura le 14 ni kuvuga le 14 n'umusi wa nyuma uje après le 14 vraiment zoba wacerewe banyaruke turi kumwe byose birashoboka okay coach ubu nta kazi nk'ifise muze kadebe nayitanze ubu coach no kuja imbere nyene utanga ubumenyi niki mugabo hari ibintu byinshi utazongera kwinjira yangomba kumuvinga mu bindi bintu hama bakiri bato babikore ubwo twe turiko turasaza diko abana bakiri bato nibikore kabisa so ni navyo president w'igihugu cacu akunda kuvuga ko aza amaraso mashasha jeune mashasha afise potentials burya la jeunesse c'est tout pour une société umva aho kantu k'amaraso mashasha ucumengo genre abantu bakuze cyane ntibarimo rega amaraso mashasha essentiel nuko uba wahinduye la personne sima ko ufise imyaka canke iri nyako ba manager murakoze ni manager ko baba dukosore gahunda nuko nyene gahunda buriya iyo ufise umuntu baraguchallenginga mu vyiyumviro kumara kungwe wone wabakeneye kuta that one you say yes hari n'abandi bantu bataba bashaka umuntu bakosora uwo rero urazi baba urazi ingorane abafise gutera imbere ntavyo akora uyo muntu adashaka ko bamukosora umuntu adashaka ko bamukosora gutera imbere nukuri kandi gutera imbere zose munda ko nuko byita no kuronka amahera menshi ni gushika ku kintu bita vision oya n'amahera birazanana erega ni hahandi yishitse ku ndoti no cisha usanga zigukikije kabisa atana difference erega ntibikunda kutera imbere atamahera ufise nibe nkunda kuvuga iyo ufise dream yo kuzobona amafaranga uri fake kuko dream yo gukina umupira ni washaka kumera nka Cristiano Ronaldo direct mu mahera cha kwakura ni washaka kumera nka Sylvester Stallone amahera murahura ni washaka kumera nka Sion amahera muwa muri kumwe ni washaka kumera nka Nsoro na mahera uyafise ariko urayafise koko yo tumareka kungana na ya Elon Musk cyangwa Bill Gates akamafaranga amafaranga tuba tuyafise kubera ibikorwa byose twinvestisa amafaranga nta muntu yenda kunganga beshe ngari karakora imigambi ya entrepreneurship amafaranga ugomba kugira igishoro investment ushiramo ashobora kuba atari nayo wawe ashobora kuba ari ama loans ashobora kuba ari ama credits ashobora kuba ari ama financement ashobora kuba ari bayer ngako biri kose ibintu byose bisaba investment cyo gituma rero there's no nta cyo kubeshanya turi muri business turi mu kazi ko guteza imbere cyane twebwe ubwacu d'abord n'igihugu muri rusange mvuze akantu k'amahera kanyibutsa kandi hari n'abandi bantu burya ukivuga ngo manager kuvuga yuko umuntu agira managing adafise ingodo ikwiye bihutira kubona yuko ico kintu atazogishobora wise managinga urazana ivyo ufise ha managinga bi managinga ku managinga no kujera sibyo rero kuvuga ngo nk'ubu je ndashaka kuba manager wawe mugari ufise amahera ni nkuko je nanje ndafise manager ariko ni je ndamuhemba
yes ariko ku rundi ruhande hamwe nk'ubu for example mwaba muri ko muragenda na Nsoro na Karorero nk'imodoka igakama igitoro uri manager mwese mugaca mujyama munsi y'ipira ntube woshirayo n'itiro zitanu jemba numva Libert Mengo uwo mu manager ntabari at least phone birimwe amayinite nka telefone ati hey actually manager nugata bafite amafaranga ari yaranje kabone abafite ama plan B n'ama arajera sigomba kugera nico kibazo kibara kijera yerakanye maybe pinira toboze so agomba kumanaging uburyo niba tutokeye mu by'akazi ariko iyo pine ni atobokera mu by'akazi of course nacyo nagira mvuye igitoro giheze ugiye muri programme zawe abantu uzakumpamagara nka manager ariko ni ugiye muri academy kwigisha manager agomba kwikigikemo kandi mugabo urumva ari affaire ziwawe la shipala aho na telefone cyangwa birumvikana kuko akazi karafise lines karafise igihe turi mu kazi n'igihe turi mu kazi aho numamagara manager uvuga ati sage kungurana niko bavuga iyo mpamagara mutari mu kazi okay nta bakiri manager ntabwo bakiri manager agiye mu maso izo zinda fere zari zinda fere hacabamo no guca bugufi babiri nko gushaka kumwe ati hebe tiriwe bantu rabe kwa akana nakavuga neza so twari turavuga ku bya BFN bagira kubabaza neza na neza umuntu ashaka kuza kwiga bisabwa iki yibangikanye iki birasaba nandi ma diploma asanzwe kwiyandikisha bimeze gute wow ako kantu unkundire manzishije magwana ka diploma abantu benshi bakunze kwibaza mu none ngo bisaba impapuro gusa kuba ubikunda ukabyimvamo hama ukaba ushobora kwandika basi kirundi ushaka kwandika ikirundi uzi kwandika usoma no kwandika bibara karusho cyane hama ibyo kugira nta birenze bikaribu ibyo ama diplome nacu kuko natwe turayiguha of course ngo nikenewe kuko manager agomba kuba yaje hageze ubundi wize utegerezwa kugira urupapuro ati at least be certificate bazi cyangwa indazi umva ntiwota uko nyene ntabwo udafite diplome shaka kandi ugaca usanga uri donc abantu badafite ama diplome kenshi barakuda kugira aga complex akavuga ati hariya ntibonyakira hariya bufata nabi no twebwe turakira umuntu wari we wese ukira kuba ubikunda kandi uzi kwandika kuko urumva ntitwakwigisha umuntu atandika hamuze bana utapata diplome ya bien kabisa kubijanye n'uburyo urumva byo navyo na ma detail turabaha nimero baca bakontakta nkunda yavugiye ngaha baca biruka igihugu cyose kiza ntimushaka ko baza ari benshi sare nabonye ari nini ntimwaburaho nitwaronka aho tubashira so ni service ni nova mu nkuru ni nka contribution ko turaterera muri cinema kubera ko ubumenyi burakenewe pe n'igituma filme zacu zidatera imbere akenshi ni kubera ko ubumenyi bari buki none wowe ukora filme internationale gute ta ubumenyi ufise kuri level international icyo ukomeza ukora ibintu bya cinematographique era urabyutse mu gitondo uraravye akamuvi ko ngaha nyene muri urumva muri East Africa wiyumvira cinematographique iho uravyutse mu gitondo uraravye akamuvi karakuryoheye kari mu Giswahili canke mu Kirundi no mugako ngaha nyene mu karere uvuga ati ndazinanye n'umukameramani ndazinanye n'abandi bantu nkabangahe reka rero nkore filme ndafite histoire yo mu rukundo kandi yambabaje reka dukore filme no ntabwo uri umukinnyi wa filme kandi nturi n'umurealisateur kandi urakeneye kwiga yes kuko iyo nta namwe yogera kuko iyo ikiraba bagenzi bawe igaciraba famille nabo wayishiriye of course igaciraba n'umuntu ashikiye kuri YouTube ari kararuka agaca abona ikintu agaca kiraba naho nyene sinzi ko yohavura yimara ni mutangura bagera hagati actually turakeneye rero kwiga si bibi twavancer actually twe nitunigisha ko kwigisha ahubwo turungurana ubumenyi ni coaching hari si kuvuga ngo abantu babahaza batabizi gusa ni nawe ubu ufise a niveau runaka uraza hari ivyo tugushira ko nkumbure nawe hari ivyo ubuzi
tugabihanahana abivuze n'umunyeshuri afite icyo terera muramuha umwanya akavuga aravuga kubera ko buriya ubumenyi ntibuhera hariyo n'ibyo usanga abo wibaza muri kuraha hari ibindi bintu bazi basanga baraguha nawe ukabaha ariko hakaba ariho byese umuntu ariko arakocinga hejuru dutanze nk'akarorero ku bari mu mapromotion aheze hariho abamaze gukora amafilme yabo kuko urumva bari basanzwe babizi donc baraza muri academy bariga gatoya barafata amanotion akenewe baca bahita bakora n'amafilme yabo kandi ubu filme zabo urabona ko ari filme nziza so urumva ico rero ni kikwereka ubona neza ko hari hamwe akantu ka difference kandi iyo iri no muri festival ishika kuri 3 anytime turashobora kugira amahigwe rero abo mwaramuye bagatangira bakatwara n'ibihembo ego bakanagira niyo tugwe tutaragira kandi vraiment hariho impamvu zose zumvikana kuri no ncuro birananezera cyane iyo mbonye hari abantu bavuye muri academy bariko barakora ama projet yabo nabandi ariko barakora nabandi binjiye muri carrière ibyo biha icizere kazoza kasina mu Burundi wayize nanakubonye ahantu gisho ryacu ryakubonye ahantu usa n'umuntu ari karactinga nawe wowe ugiye gutangira no gukina hambavuye ku manajinga bitega kamuvi gashasha no sinari conducting ahubwo nari ndabafasha oya bivuge ijya foto biranavuga ko ariho yazananye biravuga yuko hariho movie muri ko murakorana na coach Liberty ibaze manager na coach akaba na directeur general bahuriye mu gikorwa banumva ari ibintu kabisa byo birenze gose dutangire tubiserebure canke byo twumvise ni gusa oya byose no guserebura serebura tu dikaba naco neza nako nazi kunyerera mbanyereye mbo uzi amakuru okay kunyerera no kunyerera no mvuze kunyera mavuze gutamba bya bintu ba Chris Brown bagira nk'ibyo bumvise mpu awe oya Aizabona ubunyerero bunyere. Murangi. Okay, merci. Nukuvuga tugaruke kuri filime. Kuko sirenge hano ziragwira. Uzi kunyerera ico bisobanura? Ni sirenge shasha ntarizi. Ni nkuko wafata genre uruguru urabona ko uruguru haguye imvura. Ukacuva hejuru. Nubundi iyo dance narimvuze ifisa ihurira nubwo bunyerera to kandaza ukabwira inyuma ya kamera uraza guhwera none kanaru ari wakambariye niwe yakakubwiye niwe yakambariye ayisura umwana mo kadusangize natwe n'abakunzi ba fresh bakamera nibaza ko ariyo caption yo cheese Nsoro na wise baranyereye ngo kirako kinyerereye muri fresh ari indirimbo sinzi ko ari ngaize yitura hasi ngo nimurabe nawe sinzi ko ari indirimbo ya Sadi irabaho yego ariko aratuzimiza ariko ntunyeretse umva unyerera wenye je undeke it means hano hari urumva abatitsi babaririmba cyangwa sirenge ziyobe ashaka kumara nk'iminota 3 Joyce arashaka kuvuga nk'amatero amaza nkasubiza inyuma ikase ikarakana nagaje oya turi kumwe vraiment ubwenge buguma bukora umva ntashaka kuvuga amajambo 10 atasirenge atashizemo sirenge ubutazi Kurabanza zenda biyegeza nkunda sirenge kubinanje ariko nawe urasutuwa by the way oya rega nta muntu bagendana na Nsoro n'uwo mugabo nawe yene havuga afite amasirenge menshi umurahura ko menshi y'ubwenge kabisa arakana kongereyeho ngo no mupapa uyu mupapa arafite utuntu nako ni sirenge se oya erega no yo ni fa wabete sirenge je ndi papa w'abana ariko ndi papa none sindi umurezi sha uri n'umupapa w'abana benshi cyane n'umupapa w'abana benshi ariko ndacari muri BFA niho ndiko ndamurabira nk'umupapa mukuru ica filime cyo namaze kukivivura n'abandi bacumve movie irahari habwo utange kwibaza ngo uno mwaka urahera twayironse ego ziraboneka nta nubwo ari imwe nta nubwo ari imwe tuko turakorana
nta nubwo ari imwe pe kandi sinababwira igihe kuko je musigaye mfise system yo gukora ntabwo nkiri muri system yo gukora amafilm just kugira abantu bayabone ndashaka gukora movie zifise quality nshaka ntitaye ku gihe bimara ntitaye ngo nyarutsa zana ngo nyarutsa no kuko nasanze uranyarutsa ariko ntibigera n'ubundi bahaga uranyarutsa ukanyerera uranyarutsa ukanyerera kuvuga ngo rero kugira twirinde kunyerera turiko turakora muri system nshasha igihe zizobonekera no mwanya uzobugeze kugira ngo abantu bakibone nabonye wanditse wizeza abantu yuko Nsoro nayo nyene bashobora kuyirya ko vuba abana vuba cyane pe Nsoro nayo ndayikumbuye man nta nubwo je ndiko ndanayikorera abafana bavyumve ndiko ndayikorera ku ino ncuro ariko nanje ndo umufana wa Nsoro ya film ako Nsoro kaba umufana wa oya wow yanambye ngo mumwigishe kugwana ndagomba gufight I wanna fight oya reka aze fighting for you this one reka gufightinga wewe by yourself he gonna fight for you wikwivuna listen ntabwo ndi mu ingwanyu urayifise iri ruhande zawe bikenewe ndashaka kwiga donc kugwana kuko ni novuga ngo si kugira ngo ntere intambara n'abandi bantu kubera vraiment abantu base n'abatanzi numbazi nje sinkunda ibintu byo gushwana muganda ndashaka ndabimenye hama niporeze hama mbonye umuntu agize ikibazo ndamutabare noko cange nawe ushatse kuyigutera wigwanira na sport ni na sport donc urabona ko natanguye kubyibuha tureke nico hariyo na projet imusaba ko abwiza kwazi hariyo projet tugomba gukora bimusaba ko ndagomba kwiga amezi 2 nawe ugira wongereze kubumenyi wiwi azomara amezi 2 ndiko ndamukocinga kuri kino kintu kugira ngo ushobore gukora iyo projet ya film ariko mbona ibintu byo kubita umubera Nsoro mbona wazi nko mukinisha amasini y'urukundo waiza kugira ngo ziko atani urukundo byo kubera ariko mbwa nago face ngo liberty Bona genda upira yuko umva nyene like niko murabikinga hari ikintu cha romance byo babijanye sana ni fresh kuri romance urumva ibintu mbona bimufitting ariko muga director mukuru we ababona izindi anga ashobora kugutwaramo umuntu yavuze ati uri umukinyi wa filme cyangwa uri muri bimwe kintu ugomba kukiviva rove naho wambwira ati rira nyene norira naho wambwira ati twenga no kwaduka nka twenga nk'abazi ndakubwira icyo nkorera ndakubwira icyo nkorera right now just dufate imisegonda 15 urangi nubwo ingodo nabonye atari neza gose ico ndakuriha nticobo none se diko oya ega nticobura bareka namusaba akantu amene nk'ukankorera nyene acting oya ya no ako none se ndabisabiko shadiko ubu nyene karashize ingani udrage manager wanje turi kuri ngo ndabiko sabe tereka amakoshi nagundi ndabeze yaba gusaba ruzi ikintu nagenda musabye wari gucemera kabiri nagenda musabe akureshe nk'imisegonda 15 nawe wanka ndaho uburyo iya sister andrage ako ni sawa twagiye ya no try kumbize ko ibyo yari karanyemera byose yokora ako ariko ntituri nta mu director ari hano nenda gusaba umuteri ngo mubasi nivyo byokorohe kwa numvise ushaka gufighting gihore siko fa yankubise oya urabuze by'umusaba bayeme barabizi so ariko bavuye kuri umufana akomeye wa Nsoro nakaye kantu kagukwezera kukavuga ati ndakunda cyambere na mbere ndakunda scene yo gufighting cya kabiri narakunze idea ya film okay sinitaye kuki byose mugabo narakunze ofite ndakunda histoire nakunda n'aya masene yo fightinga hama ndakunda nyene n'abakinyi bamwe bariyo bari funny ukuntu n'ubundi ari serious ndakunda ujya yitwa Romeshan Colombo ni wana gebe ya gitipe nanje Colombo na mukubari ndayigeze vraiment ebana mutipe uzi yuko yoshobora gukina ibintu byinshi arafise visage tuma agaragara neza ibyo akina ubumesha bwiwe arabushira mu isura nyene ukabona ko agufashe yo kuyo
na yanje kumbe basa no koyo gukubita gere nongi direct nka korombo n'ubwanwa ndabutereke niki kugira ngo we appreciate cyane umva ko korombo muzi rwagiye ugasaka azotujyana ibintu baramurwaye ngire muvi kuri no ncuro nikora nku manager nku afise mu mutwe nka hano atanga umunezero ko actually hariyo talent nyinshi ngenda mpora nazo reason why yo mpuye na talent Amukundira you have to make something bivuze ngo nanje mu minsi ndahaba konjira he none se nuka we nibaza ko bivuze agaranije n'izindi kumbura baba barahuye muri kahise none ze pangura ntizama ashaka muririmbe ngo tuzigumanira no actually ikintu numva kigomba kuhaguma ubucuti ariko iby'akazi we move on nk'ejo ashobora kubona iyindi job yenze cyangwa izindi opportunity somewhere ibyo ntabwo umuntu uvuga ngo azogume hahandi iteka ariko igihe Imana ibikiduhaye igihe tuba tukiri kumwe tugomba kubibyaza umusaruro kikaba icakamara twese initiative tukazoba proud yuko twarahuye tukagira ikintu dukoranye bivuze ko nk'ubashobora kuba afite contract ishobora kurangira mu minsi atari myinshi nta contract y'ubuzima bwiwe bwose contract ukuntu bimeze gukora witaye kuri contract ngo izohera ryari cyambere na mbere aho ntabwe ngo bushize wita ku mategeko ari muri contract kuko bijyase nivyo bikonta bijya utabikurikije nta yindi kontra zoroha kandi bijya donc utabikurikije niyi hari rashobora guhagara je sinita kugihe cyane iki nkuko nanjye ushobora kubirambirwa nkavuga ati aka kazi no I stop yarivuyemo kuko jewe rero sindaba rero ngo igihe bizomara nita ku mategeko ari ndahani nkakurikiza hama nanje bagakurikiza ibyo nasabye ukantu ukumva diko wise bya bintu bya ni cyo muntu reka ntunkwegere bya bintu bya narinzi ko oya so munyemerere duhereze mu tuntu n'utundi reka mpere ko wise ni kibazo kimwe mu minsi mumaranye no kwita mike nubwo ishobora kuba cyenda mike cyane na Libert ni kihe kintu kidasanzwe wamubonye ko nk'ica agaciro wumva wohayira ubundi muntu wari we wese akakimenya cya kintu uvuga ati uno muntu ino side bashobora kuba batanayiza ariko umuntu adasanzwe anakiye umugabo ngo nakarita nta kwari cyafise wait ikintu namubonye ko ari naco duhuriye ko arakunda kwiga ntigera aruha kwiga mbona numva ubu yagiye muri ubu utuntu nyene dutandukanye sinzi umuganga avuga ati okay sawa nanje urumva ugasanga nanje ico kiramfata cyamvuga okay iki kintu rero haba abajene bose bo gitahuye twoteye imbere kuko twebwe turaheza ku ishuri rya diplome tigya logarithme n'ibiki batwigisha tugaca twicara ngo twarejeje comme si umengo ugiye muri alimentation uraza uzikura umukanda natwatuntu nabona se wovuga ngo cosinisi ngo do ntihamuca usanga uri kuvuga ngo cinematography ngo tanjante nawazana amatanjante akubwira ngo to the cashier so nico namubonye ko ikindi naco n'umuntu atita ku cyuri kugira ngo Jean kugira ngo muvugane canke iki ivyo aruno si nabibonye ku bandi nk'ubu hari umuntu mbona avuga ati okay ukabana namuhaye umwanya baravuga akamuha audience canke iki nkavuga okay that's cool this man ni kihe kintu ramusumubonye ko cyo gutangaza cyane ukanavuga ati cette fois-ci suis déçu kana kimwe cyo ntangaza parce que l'homme change ni ibintu bisanzwe ntacyo ntangaza oya ahubwo nije no kwitangarira kuba ntabimenye kare wana Nsoro yego ejo muricaye muri ahantu muratekanye ukaza wumva waiza kubwiye ngo diko Bwana Nsoro kimwe cyo ntangaza vraiment awe naco gutangaza yego cyo ntangaza nari nacibagiye mbonye Jean akubise umuntu ataco bavuye uyu muntu aragwana
mbonye rero akubise umuntu mu maso yiwanje uko nyene byo ntangaza vraiment ariko uriya Rwanda n'Nsoro wo muri film rero uyu agwanye aramutse rero agwanye in real life wow akabuze mu buryo bundi ni kuvuga ngo ubonye nkubise umuntu byo gutungura atacu yavuze ngo atacu umuhoye donc basa ari umutanguye kuko arakunda bamutanguye ndamaze kubibona that's it agutwaye ahantu muri ya climate nayo ndavuga ahubwo ati sore mwiza hambavu yo kuba kubera ku managing BFA harimo no ku managing Nsoro muri rusange kuko niko kuri ndimo iyo ndi muri limite ziwe iyo ninjiye muri aire de responsabilité yego chat management araba mon directeur konyene mugabo Nsoro canki Nsoro n'ikindi kiri ku ruhande niyo boy ku ruhande nariko navuga nti ukumva kubwiye ngo hambavu y'ibyo bindi bintu byose ndagukunda nizihe reaction za nizihe reaction mpita mbwira zana ibikoresho byo filimi na sequence ariko muri babi navuze ko mugiye muri babiri waiza ari serious ko naho ukabona hari umuntu mwica n'umuntu ukabona ati eba hari ikintu cyahindutse akakubwira ati nukuri hambavu y'abiri bintu byose shotem nesaranya I will be lying nesaranya werekana abajije so mba numva no bagumana bari umunezero kubakira of course uko natangiye ndabivuga hari n'abantu bicarana wumvise n'ibyumviro byabo ukabona yuko banasa kugeza n'igihe navuga ko bajanishije batanajanije kubera ko ubona ibyumviro byabo n'uburyo bahumeka bihuye cyane niyo mpamvu bari umunezero kubakira munyemerere ikindi gihe muze munyitabe na cyane kuko ibikorwa biba ari byinshi joho ngo ndabibona nk'ariyo bigitangura Nsoro iyo filozofa nayo ifisa ngo mavuga ati jaho mbageze hose siniga nishimira intsinzi nk'ubushitseyo ahubwo mporana indoto nk'umuntu ashaka kugera n'ahandi hantu kure manager ndagushimira cyane murakoze cyane ko nkunde mvuge ko wari unaberewe of course nimba nari nanabivuze nabyibagiwe ubundi nanabisuyemo sinikosa ukabona iruhande zawe Nsoro nawe musora abanyena komeza kumera neza ndakubona iki genda wivugisha ariko diko nawe urabona thank you thank you so ndabashimire cyane mwakoze kuza ndabipfurize n'iterambere kabisa diko no munsi uranezerewe nayoboye kandi bravo zose ndakunezereza Dr. cyane ubwo yonezerwa gute ejo ni land ariko ikijyoshe ni kimwe nuko umunezero wanje wabaye mwinshi nawe ndawuguha tukanezerwa cyane diko ndagushimira cyane urumwe mu bantu tuganira nkumva nyine ndabaye panui ndaruse mu mutwe so shimira abakunzi bacu kuba bakomeza kudusupportinga nta kindi kintu turimo atari kugerageza guteza imbere ino carrière bakomeza basupporting ibikorwa undi film academy ni igihugu nta rubwa ari jewe ni ya bose ni umuntu wese ashobora kugira ashobora yifuza gutera intambwe ko na sinema itera intambwe so n'abamambure ba academy courage mukomeze Imana twese itugirire neza tudushike kuri dushaka ndabashimira cyane bakunzi ba Fresh TV 257 bakunzi ba BFA bakunzi ba Real Boy Films namwe bakunzi ba entertainment muri rusange make your comment guys byumviro byanyu turabikunda ningira kamaro love you so much hasta la vista